Yego. Arundi muririmbyi yarigeze kuyaguha? Oya nta numwe. Oya. None wibaza ko ari kubera iki MC number 1 yayaguhaye? Bo kuko yayampaye. Arabona uko dukurikirana ibikorwa byiwe hafi. MC number 1 gushika kuri no munsi mu baririmbyi novuga baba basanzwe bafise abantu bavuga babarinda. Kuri ko bashimye kugendana novuga n'umuntu akurinda MC number 1. Aba bodyguard bakoresha iki mu kurinda abantu? Bakoresha novuga ubwenge bwabo novuga n'umubiri wabo. None ubwenge je ntabwo mfise cyangwa nta mubiri mfise. Uraba ufise MC number 1. None wo urabona ko je nshobora kugenda mwibarabara ndi kumwe n'umuntu andi nyuma afise amaboko abiri mfise ayandi atagikoresho na kimwe cyo kundinda afise nkavuga ngo n'umuntu andinze. Je nsanzwe nubatse sinzi uko bizi wo uzi ubuzima bwanje bw'umuziki ariko ubuzima bw'indani ntabwo uzi sindakwishura byinshi kuri ivyo ariko ndubatse nsanzwe nubatse sinubaka kabiri. Hano harimwo ivyo twemeranije sivyo mbo tuza gufata ifoto dufise with nation hama mu nyuma mwese araza gutabura kugira arabe ko ivyo niyemeje birimwo tuza kongera gufata ifoto twabishize habona ndabeshe but iyi with nation muyigere respect ko murazi ni with nation kano sinze kukabona mwagataye ahantu mu muferege ibintu nk'ivyo karimwo respect sana sivyo mzee kwako ni uwuhe wawundi uyu wavuye mchama ni kure mana yakuboneye mwingine okay naundi muri wengine zinabaki na wewe pia unakuwa top fan leo. MT fresh birazaneza MT turabona uri kurusangira n'abafana bawe ngaha benshi bashibibaza ati mbega ibi MT yagize nibiki? Uyu munsi ni Noheri tugomba kwitegurira Noheri nari nababwiye nivyo ubona turimo naye postinze so nivyo turimo uyu munsi ni top fan cyo turashimira abafana bacu ivyo twabemereye ndibaza ko mwabibonye kari ivyo dushize mu ngiro kila mtu afungue kila mtu afungue bahasha tone. Yes, MC yavuze yuko mwese yavuze ati reka dusangire n'abafana biwe ba vrai. None MC kugira umenye abafana bawe vyagenze gute MC kugira ndabimenyera kuri page yanje ni kuvuga narabivuze n'aba top fan n'abantu baba bakurikirana ibikorwa vyanje gusumba abandi bose so ni kuvuga nico kintu cyonyine ndabamenyera mu mapost nkora amashare bakora ama comments bakora nico kintu ndabamenyera yes novuga wewe kubwawe ku MC number 1 kubwawe wowe wungukike mukuba ufise novuga abantu nk'abo binkora mutima bo je nunguka ko ibikorwa vyanje biba bibanezera nta muntu ashaka kuba umutop fan wawe atagukurikirana no kuvuga ni ibintu nawe uravyumva ni ibintu bikwereka ko ushigikiwe nabo n'abakuri inyuma kuko je mfise abafana benshi ariko aba top fan ni bake nkuko babona hano bashika kuri 15 ndibaza nibaze yuko babashize mwakigoro kugira baronke ijya ntuza ya top fan out. Yes, uratirovuga ati abantu bamusi bashimye gusangira nabo ni babandi novuga babafana biwe ba vrai. Sikuvuga ngo nabafana ba vrai. Bose abafana banje bose n'aba vrai. Gusa haramo akigoro nk'umuntu gasanga afise ikuntu yashizemwe akigoro kugira ibintu bigende neza. Ndabakurikirana barankurikirana bose turazinanye. Nuvuga top fan n'umuntu ari azi imbere muri mbere y'abandi. Yes, mu vyerekeye muziki naho uzobaryohera gute nk'abafana bawe ga MC number 1? Je nzobaryohera nkuko sanzwe ndabaryohera ibikorwa bishasha indirimbo zimeze neza zobanezera nibishika naho nkazokotegura concert naho navyo bazobibona kuko ndazi bampanze amaso. Yes, nkuko uvuze ati nivyashika ugategura concert uzoshuba hamagara mbe ko tunyotoye concert sibo banyene bakene novuga kubona MC number 1 ariko raperforminga nga mu Burundi mbega MC number 1 kuvyerekeye concert gute? Mbogo vyerekeye concert sindabitegura bama binsavye ariko sindabitegura kuko burya concert si ikintu cyoroshe gutegura
ni ikintu gisaba umutahe, ni ikintu gisaba ibintu byinshi, kandi murazi nk'ibihe turimo ni ibihe bibi by'indwara ya corona, urumva ntivyoroshe gukusanya abantu nkuko twahora tubigenza hambere. MC number 1 nuvuga yuko biranagoye cyane, nuvuga gushigikira umurundi wabo kumbure atabanga mu gihugu cy'u Burundi. Mbega nkawe kumbusanzwe kuba n'umuvuga nko mu mahanga, ni giki wamo bakorera kugira ngo bame bitwa abafana bawe? Ni juste duhurira YouTube, tugahurira Facebook, Instagram. Aho niho communication zacu zibera. Urumva nk'ubu ndababonye amaso ku maso n'ababonye amaso ku maso, ni ibintu bidashika buri munsi kuko ntiduhura buri munsi. Ni ibintu biba nka rimwe mu mwaka, ibintu nk'ibyo. Urumva rero nkuko nababwiye ko tuzosangira kanohera ukuntu nkuko. Nico gituma nashize mwakigoro kugira ivyo bintu bije mu ngiro. Yes, ndabona neza nuvuga ni nk'imisore ariko nta nkumi tubona MC number 1. Abafana b'abakobwa ufise ga MC number 1? Ndabafise ahubwo nibo benshi rero. Abakobwa? Yes. Gusa hano bariyo. Sinzi Yabo mwinyegeza bro. You guys, ni muze ngaha gatoyi. Niko baza MC ati kubera kino tubona abahungu gusa abakobwa ko tutababona ko muratinya? Ufise no kubura umufana wa MC number 1? Oya. MC number 1 umukundira iki burya? Umukundira iki MC number 1? Je nkundinge nameze nyene. Ukunda kunaririmba? Navyenda bikunda. Indirimbo imwe ya MC number 1 ubuzi? Mayani rwanya. Urashobora kuririmba gatoyi? Oya. MC number 1 nakomba mnyanganye huyu sio fan. Najui kuimba nyimbo yako. Oya. Ririmba gato chisha. Nyimbo ya sisi kuririmba. Una uri mu top fan unuvuga wa MC number 1? Ego cyane. Kumbure nk'indirimbo imwe ya MC number 1 wobuzi? Dongo. Urashobora kuririmba gato gacishako? I say baby don't go. Why you wanna go? Yanchuchu mugongo. Gongo, please don't go. Naguhaye ico shaka cyose. Why you wanna go? Wagwan be kabisa. Yes, novuga ibintu byari bimeze neza cyane, kumbera turashaka kuvugana namwe gatoyi. Vipi bro? Afreshi. Biraza neza. Ya kabisa. Wumva umerewe gute man? Nameze neza kabisa, naryohewe sana kuba nk'abafana ba MT number 1. Ashobora kuba duhamagaye ngo dusangira akantu ngaha kuko yari abitwemereye kuvana mbere hose, twavuga ati ebana iyi date kweri ahizogazwa ari by'amateka kabisa. None kushika uyu munsi twahashitse ahantu yatubwiye, yaduhaye map, araduha address y'ahantu hari, twavuga ati tumusange yo kwe turakuza kigo twamusanga aha no dusanze ivyo batubwiye ari reality. Yes, musanze ivyo yababwiye ari reality. None kubgawe ngaho urashaka kutwereka yo yabahaye gamani ko yavuze ati murashaka kutwereka kandi ngo akantu ntimugate. Nta kibazo vraiment kwereka n'ibintu bisanzwe kuko yanabivuze ati tubugure tubereke. Yego misanzwe harimo inoti y'amafaranga 30,000 by'amarundi. Barayabona. Yego arundi muririmbye yarigeze kuyaguha? Oya nta numwe. Oya none wibaza ko ari kubera iki MC number 1 yayaguhaye? Kuko yayampaye arabona uko dukurikirana ibikorwa byiwe hafi. Tumuri hafi byakwa byose turabibona, tukabyerekana tukanabereka n'abandi batari hafi yiwe, nko ku ma Facebook, ma réseaux sociaux. Twakora tukasharinga mu yandi ma groupe, ibikorwa bye bikabona n'abantu benshi. Yego no mutima nuvuga gushigikira MC number 1 kandi muziko atarabanga mu Burundi, kandi muziko ushobora kwati korosha ngo ushobora kuja muri boîte ntumubone, kandi ubavuga ati arashobora gwera n'imyaka utamubona, nuvuga ari mu mahanga ariko kazahayiza imyaka. Uwo mutima ukunda MC number 1 cyane usengeje wakuye he? Burya umutima wo gukunda MC number 1 kuko nawe yarawutweretse, ari hanze igihugu arakora agaguma akora umuziki ndundi akawuteza imbere ataravye ngari mu mahanga. Nato ati uyu muntu kwe atari ngaha aguma akora ibikorwa nk'ibi, atumufate mu mugongo, tumufane tumube hafi. Yego mbega haje nawe ndi muririmbye ubushigikira nka MC number 1? Ubundi bo barahari ariko MC number 1 ari number 1. Number 1 ya maina number 1. Number 1. Kubera ari number 1. Umutima w'urukundo yeri ku muziki ndundi ari mu mahanga. Yego nuvuga umutima umutima mwiza. MT number 1 vema arafise umutima mwiza cyane. MC sorry kidogo, njoo kakangu tafadhali, njoo. Yes, kumbere ndashura kuguha nuvuga mic umumbarize MC number 1 ibibazo bibiri gusa. Ibibazo ugomba unyene. MT vipi? Poa. Ameze neza? Fresh. MC number 1 agenda kubaza akabazo kamwe gusa. Hariho abandi baririmbyi baje mu mahanga, umuziki bakawukora ariko ntibawukore bawerekeza mu gihugu baje bavamo. Uwo mutima kugira wo gukora umuziki
umuziki ndundi ugatera imbere ku buryo n'abari mu gihugu baguma bawukurikiranira hafi umutima wawukuye hehe? Bo je nuko umuziki nkora n'uwo mu Burundi, nkora umuziki w'ikirundi. Ikirundi urumva iyo umuntu avuze ikirundi ni ururimi rwo mu Burundi. Urumva rero sinshaka kuwerekeza muri Tanzania kandi ari umuziki wo mu Burundi. Abo nabo bakora umuziki bakawerekeza mu bindi bihugu ngira bawuririmbye mu zindi ndimi zitari z'ikirundi. Okay, MT. Hariya kandi kanashaka kukubaza. Turabona abaririmbyi batandukanye b'abarundi baca gukorera music hanze. Ariko wewe umuziki nawo ukorera hanze uguma ufise urawukora ariko ururimi ukoramwo ntabwo ukunda gushamwa indimi mva amahanga nyinshi ukora mu kirundi kubera udashobora kuvanga akavuga ati hariho abandi bashobora muziki ushobora gusohoka hanze reka mpindura ururimi indirimbo iri nko mu rundi rurimi wewe umva icyo kintu kivuga kiki? Bo icambere iyo uri kurakora ibintu irifo yuko uhera iwanyu. Iyo uhereye iwanyu ukaronka abantu bagushigikiye iwanyu ucironka n'abanyamahanga bagushigikiye mu bindi bihugu. Urumva ntushobora gusimbira mu banyamahanga n'iwanyu ata muntu agushigikiye. Nico gituma rero twisunga abarundi biwacu kuko ni ryo terambere twifuza iterambere ry'abarundi ntabwo twifuza iterambere ry'abanyamahanga. Iwacu dushigikiwe tuzoheza twagura imbibe no mu makungu tutacinga ibindi bihugu. Urakoze cyane MC. Yes, bakuzi ba Bujahit TV nawe ndashobora kukongera n'abandi babiri gusa bibazo bibiri ndashobora kuguha mic nawe nyine mubaze MT number 1 bibazo bibiri. Hi. Hi. How are you? Good. Fine. Ndashobora kubaza utubazo tubiri gusa sindambira. Muri tayari? Yeah. Muri good? Yeah. Tayari kuvyisha? MT number 1 medimisi tubona mu mastati y'abantu mu Facebook y'abantu bavuga MT number 1 aje kugira dot aje kugira mariage abakobwa benshi basigaye bamuhurumbiye ibiki nibiki cyo babiri mu migambi yeho ikuzanye. Bo ya vraiment ivyo sivyo kuko je nsanzwe nubatse sinzi uko bizi wo uzi ubuzima bwanje bw'umuziki ariko ubuzima bw'indani ntabwo uzi sindakwishura byinshi kuri ivyo ariko ndubatse nsanzwe nubatse sinubaka kabiri ntabwo mbo juste aho sinzi iyo nkura aho wayikuye ariko siyo oya siyo none mu bisanzwe wazanye n'iki nkaye gucumbura bo fisi ibikorwa bitandukanye hariho ivyo muzi muzomenya hari n'ibindi mutazomenya bivanye nuko ataco bifana n'umuziki. Urakoze cyane. Asante. Yes, kumbure MT number 1 avuga ati ngo ari bibazo tuzomenya hari byo tutazomenya MT number 1 kubera ikintu tutazovimenya MT number 1 kandi tuzi uri mu baririmbyi novuga bakora amateka mu gihugu cy'u Burundi. Mbo we ibibazo uzomenya byerekeye umuziki ibiterekeye umuziki ntavyo uzomenya kuko naho muhuriye. Yes, naho duhuriye ariko twibuke yuko musanini kiyo cha jamii novuga MT number 1 ivyo ugira byose kumbura hari umufana ashobora kwisunga novuga ko MT number 1 yitwaye. Ega nanje nubwo ndi kiyo cha jamii ndafise ibindi bintu bindaba bitaraba abandi bantu bo hanze. Yes, MT number 1 gushika kuri no munsi mu baririmbyi novuga baba basanzwe bafise abantu novuga babarinda kuri ko bashimye kugendana novuga n'umuntu akurinda MT number 1 nk'umupolisi. None ndinze nkenera umuntu andinda umva no gendana nande. Benshi tumere mugendana n'aba bodyguard. Bodyguard byose ni security ariko. None kuri kitashimye mu bodyguard ko tuzi ko abaririmbyi mwizo kugendana n'aba bodyguard by'abapolisi menyene ko abantu babategetsi novuga bari mu nzego. None ndakubaza. Iyo uragiye inka umuntu aragiye inka akoresha iki mu kuragira inka? Akoresha inuvuga ijya nkoni. Akoresha inkoni mu kuragira inka. Umuntu acunze umuntu akoresha iki mu gucunga umuntu? Bivana n'umuntu wari we yagucunze MT number 1. Okay, aba bodyguard bakoresha iki mu kurinda abantu? Bakoresha nuvuga ubwenge bwabo nuvuga n'umubiri wabo. None ubwenge je ntabwo mfise cyane nta mubiri mfise. Urabufise MT number 1. None wo urabona ko je nshobora kugenda mwibarabara ndi kumwe n'umuntu andi nyuma afise amaboko abiri mfise ayandi atagikoresho na kimwe cyo kundinda afise nkavuga ngo n'umuntu andinze. Yes, kumbure inyishura ari nkeneye ni MT number kubwira yuko ushobora kugenda mu bodyguard kumbure atacha afise vya bindi je mfise bukene mvukene kurondera wa wundi akucunga agenda na chakindi udafise urusha kugendana naco. Of course. Bisura ko cyane MT number 1. Sawa. Na mubonyu wantwaye umutima. Oya, si aho singeza.
Anitse uri muri concert. Kidogo Ni wari ndariha wallahi ndariha. riha. Tsanga urutoze ku muryango duca tuyikora. Herani murashobora guhumiriza. Ku muryango binjire ku mahera duca tukora concert hanyene. Ariko Mtinamba urabona abantu bose Mtinamba bari ngaha kubwawe Mtinamba urashobora kubaryohera basi rimwe Mtinamba wa. Nabaryoheye. Hari umuntu ataryohewe? Bose bararyohewe. Bo muraryohewe. Oya.